Banywanyi barimo TV aho muri hose ndabaramukije. Jewe ni Jean Pierre Rukundo i Vancouver nko menyereye. Karibu mu kiganiro cha News and Views. News dufise no munsi ni y'umwigeme wo mu Rwanda yitwa Iradukunda Liliane, akaba ari Miss Rwanda 2018. Uyo mukobwa navuga yuko umuriro usa n'uri kuramwakirako abajournaliste bawakije bamwagiza yuko atigeza aja kuramutsa nyina cyangwa atigeza mwitaho haheze amezi ndwi. Ivyo rero iyo ari ibintu byo mu muryango nibaza ko twategereza kuraba umuryango wonyene uko wifashe kugira umwana niba ari byo ashobore kuba ameze gutyo, kuko inasenga avuga ko atari byo. Nimwumviriza abavyeyi babiri ico bivugako hanyuma duca tugaruka. Umuntu ashobora kwibaza kuba umubyeyi wa Nyampinga w'u Rwanda, urugwiro mugirana, agira amagahunda menshi, ajya hanze y'igihugu guhagararira u Rwanda. Ese nk'iyagiye ushobora kumuganiriza nk'umubyeyi ukamuha impamba, wavuga ko umuherekeza gute muri uru rugendo rwo kuba ari Nyampinga? Mu gihe cyashize kubera impamvu z'impanuka nari narakoze, yagiye kujya hanze, ntago nari mfite imbaraga zo kumuherekeza, ariko abashoboye baramuherekeje. Mujya muganira se wenda ukamugira nk'inama z'uko yakwitwara nk'umunyarwandakazi ugiye guhagararira igihugu? Ni gakeya, ni gake. Murabana se hano cyangwa wenda afite ahandi hantu aba? Nyampinga ntabwo tubana hano, aba mu muryango. None se ko turabona ufite imvune koko, byakugendekeye bite? Nakoze accident ndi muri Uganda, nyuma yaho ndongera ngo ndatsikira hagatanga umanuka mu rugo, bikomeza imvune yanga gukira. Ubu ndimo ndivuza, bankora massage mu gihe gishoboka. Liliane nawe nyine araza wenda akakurwaza, akamenya uko umeze, bimeze bite? Ntabwo ndwaza, nta nubwo abiziho cyane kubera igihe gito. Liliane jewe namufasha afite imyaka 5. Ise na nyina batakibana, nabonaga ko papa atashobora kubarera. Kugira ngo umugabo arera abana bangana gutyo ntibabyoroshye, narabafashe ndaza mbashyira hano ndabarera, turabana. Primaire yose yayize aba hano. Aza kuva hano agiye kwiga segonderi, ajya ku mukobwa wanjye ariwe mubyara we. Kugeza n'ubu rero niho akiri, ariko primaire yose yayize tubana hano. Hari ahantu papa we yabaga i Remera, niho nabakuye nyine mbazana hano, kuko nabonaga papa wabo umuntu w'umugabo kwita ku bana bangana gutya atabishobora, mbazana hano. Ubwo ntibongeye kubana, nyine twarabanye. N'ubu nabona ko musaza we tubana. Liliane yavuye atangiye segonderi, ahita agenda kuba ku mukobwa wanjye segonderi, nyine n'ubu niho akiri kuva ubwo, ariko primaire yose yayize tubana hano. Mama we tukayoberwa amakuru ye, nta telefone ye twagiraga, ariko giye kuko nari nzi ahantu bigeze kuba, nkajya numva afite ikibazo kurera abana batabona nyina. Nohereza umukobwa wanjye mukuru bajya kumushaka aho yabaga. Bageze basanga ngo yarimutse. Ubwo tuyoberwa amakuru, nyine turaza turatuza. Hanyuma rero higera kubaho ikibazo, kuko afite abandi bana bakuru, ngo apfushe umwana w'umuhungu. Hari umuntu rero abereye nyina wabo utuye ino Kimironko, ansanga aho nkorera mu mujyi, arambwira ati mama Liliane yapfushije umwana w'umuhungu. Ubwo tujya kubatabara. Nyine tugiye kubatabara, urumva ko twaragiye twese na Liliane na nyine famille, niho twongeye kumubona. Ariko nyine numva ntibyabe byose Imana ishimwe ko babonanye. Ubwo nibwo nyine twatangiye kujya dushaka aho aba, tukamwohereza akagenda akamusura. Nibwo twamenya aho aba. Urumva primaire yose twabanye tutazi aho aba, twaramushatse twaramubuze. Ariko urwo rupfu rw'uwo musaza we nirwo rwatumye twongera kubonana. Ubwo rero tubonanira ku rupfu. Ubwo nyine aho niho Liliane yatangiye kubonana nyina, aratangira barasurana, nuko kugeza ubu ngubu. Nkuko mubyumvise rero
abavyeyi bavuga ibintu bibiri bidasa mugabo bivuga yuko umwana atabanye na nyina kandi umwana atabanye na se yarerewe kwa inasenge mu nyuma agenda kwa muvyara we murumva ko ari ahantu henshi yaciye kugira abantu bavuga ko atagiye kuramutsa umuvyeyi birashoboka ko atagiye cyangwa yaragiye nta numwe afite ama information akwiye hano n'abajournaliste bariko bararondera nibaza ko ngaho ari gusa no kwata umuriro ugasanga ibintu bimeze neza reka rero turabe ingene uyu mwigeme yakuze uyu mwigeme rero yakuze yavuye muhira afite 5 ans agenda kwa inasenge amaze kushika mu windwi ahejeje 6e agenda kwa sa cousine nuno munsi ni haba bivuga yuko yagiye mu mihana shika 3 cyangwa 2 none uwo mwana ivyo uko yakuze yarabwiye ukuri ko muzi yuko iwacu abana basa nuko batamenya ukuri yiyumvira iki mu mutwe wiwe ivyo ni ibintu muteza considera kandi tutamenya ingene byagenze umuvyeyi wiwe ariko aramurekrama yakoze iki kugira ashobore kuba en contact n'umwana imisi yose cyangwa kenshi ko baba mu muji umwe hari icyo yakoze ivyo nta nyishu dufise abavyeyi kuko nkuko mubizi iyo umugabo n'umugore batandukanye abana baja ku mugabo niko iwacu bimeze none abo uyo aho kuri uwo kwa inasenge yarari baramupermeta yuko aja kuramutsa nyina turavye imibano ibihari entre abo bantu ivyo nta numwe afite kunyisha so nkuko mubibona n'umukobwa yabaye Miss Rwanda 2018 no kuvuga ko yavuye aho yarari aduga handi hejuru bivuga yuko abavyeyi nkuko mwabyumvise basa nuko bose bamushaka cyangwa bose avuga ati uyu no wanje uwundi no wanje bisa nibihishije ariko bose baramufise kuko umwe yaramureze niwe yamuhaye indero nyinshi niwe yanditse ibintu byinshi mu buzima bwiwe ariko mama wiwe ataruko yamwibarutse nta kindi boba bahuriye ko turavye imyaka afise ariko ibintu byose biraza bivuja mu gushaka no kuganira no kuvuga yuko rero ibi bintu bisa nkuko ari affaire familiale nico gituma abajournaliste bosa n'ababigabanye gatonyi kugira bashobore kubandanya ubuzima uyu rero Liliane asa n'uwashavuye nkuko bivuga nta kintu na kimwe arabivuga ko kandi nibaza ko ntaca bisa bivuga ko kuko hariho imyaka myinshi atakosa afise n'iryo bamwagiriza ntabwo ari rinini kuko nta tuzuvuga ukuri ariko ikizwi nuko yagiye hejuru kandi aboneka iyo aba ataco yashitseko sinibaza ko no musaba ikibazo ko nta nuba muzi mutirera ibintu byogenda gute nk'umuntu afite experience kuko twese twararezwe abantu benshi baragiye mu miji kubera amashuri bakaba mu miryango abandi ugasanga ababyeyi ntibashobora kubibana bakaba mu miryango abandi ugasanga barakenye hari ubishoboye mu muryango akamutunga nta muntu n'umwe ngahaye adafise uwo yaramufashije mugabo bavuga gutyo n'abantu bashobora kuba bari bafise famille ziri hamwe mama na papa bose bari hamwe ugasanga uko kurererwa ahandi bo ntibavyumva je ndavyumva ndabikomprena gose nico gituma mfise ikintu nashaka kubivuga ku kintu ariko rero ibintu byose hajya birimo solution umuntu wese ariga ibimwayeko jewe yaba nari Liliane nashaka kumubwira cyangwa iyi video umusaza yibona ntacu ibyabaye byose byihoze kuko ntacu hinduramo kandi ntushobora kuguma wibaza ngo abavyeyi bakoze ibi nanje reka ngira uko oya genda uramutse umuvyeyi niba uhora ugenda niba bakubesheye bandanye ugenda ntacu hama abavyeyi bareze Liliane ni mumwumve kuko nawe bafise ibibazo ntawe uzi ngene mwabanye na nyina cyangwa se babanye na nyina mu gihe umwana yari ariko araregwa kuko ashobora kuba atazi ibintu byinshi kuvyerekeye se na nyina turavye imibereho yiwacu abana nta nakimwe babwira hano ikindi iyo abantu babiri bahukanye umugore ntacaronka ntaca twara
n'amatungo nta na kimwe arasohoka nk'uko byitwa ko ariko yaje. Rero tuvuge tuti abajournaliste mugaragaza abantu bahure basi muri cyo gukokeza. Hama mama wiwe nawe ca bugufi usaba imbabazi kuko niba utagiye kumuraba n'amakosa kumushira mu binyamakuru nanye n'amakosa kuko nibaza ko naho mwabivuga mwitonze hari message uri kuratanga niko je no bivuga mukene guhura kuko impinga ni ndende umwana acari muto arakeneye kumenya ukuri kuko ejo ashobora kuba kugwiwe arakeneye kumenya ibintu ngene byagenze kandi biratuma abayikiribwe kuko nkuko ndabivuze yari afise ibintu byinshi yibaza fakiri muto. Izi ni reaction ashobora kuba agira mugabo namubwira nti birengere nta muntu ashobora kutabirengera birakunda. Nuko rero niba mufite icyo mushikiriza mugira ama commentaire je nuko nabyumva ndavye experience mfise nibaza ko Liliane yokorosha ubuzima akaja kuri umuvyeyi ibyabaye akabyihoza kuko nta control yarabifiseko nta n'uruhare abifiseko. Ico ashobora gukora no munsi nuko ari umuntu akuze yerekana urukundo bisanzwe nta kindi. Murakoze rero mwadukurikiranye byari byiyumviro byanje ça n'engage que moi urumva rero naho utaha murakoze.